Maramutse ene ku mugoroba hano ndiko ndatambuka gatoyi nashaka kuvuga ikintu jewe hari amasuje hari ibintu udakunda kwiyumvira wiyumvire ko uca utakaza umutwe ugaca uhagarika kugira ngo ntuhave mu mutwe umererwa nabi. Kimwe muri ivyo nico no kwita fate mu Congereza canke le sort mu Gifaransa. Cakumbure sinzi ko umuntu yoronka ikirundi yokoresha kazoza k'abantu babirabure kw'isi yose worldwide, kuko hari ikintu utinya no kwibaza ko cane, ariko iyo uriko uraja ku ma forum ku ma platform y'abazungu nk'akaroro canke ubundi bwoko urumva bariko barabivuga ati ubu bwoko bw'abirabure nta vyabwo barananiwe mu mpande zose. Uti kubera iki? Urabe ukuntu Afrika imeze, ibihugu bishika 50 hakabura igihugu na kimwe rudende uvuga ko gitwawe neza kujanye na politique administration, hakabura kimwe gusa. Ico ni kimwe. Hakabura ikintu na kimwe mu bintu bijanye n'iterambere uvuga uti iki kintu muri Botswana, muri Kenya, muri Namibia, muri Sepamali, iki kintu bashobora kugikora. Ushobora kubona uti Volkswagen ni y'Abadage, ushobora kuvuga uti c'est pas Huawei y'aba Chinese, kuvuga uti Hyundai c'est pas y'aba Korean. Afrika kaburi ikintu kimwe na kimwe, haba mu iterambere, haba mu ntwaro, haba mu mahoro, ugasanga ni ibihugu vy'akajagari gusa, intambara z'utavanako, ibintu nk'ivyo. Ugacuraba ibindi bihugu birimwo abirabure mugabo bitari muri Afrika, na cane novuga nk'ibiri muri Caribbean, failed state, leta yananiwe cane ya Haiti. Urumva ko no kure ya Afrika usanga ibihugu birimwo abirabure arakajagari nta kigenda. Ukaza what's the problem? Kandi ntugarakumbira ngo ni colonisation nayo yerekana faiblesse yacu, kubera iki dukolonizwa, kubera iki badukoloniza. Niyo colonisation koma kwe kazungu bagomba batumanipira, twe nta bwenge dufise, c'est ça la question. Ico donc ntabwo ari excuse na justification, ahubwo uriko werekana gose ko twebwe turi abantu d'abord atabwenge dufise ko bashaka kuza kuguhesha ngo uvyemera, ensuite ko atanguvu historiquement twadifise kuko twabaye dominer. Nja mbere no mu birabure turi hanze, uhereye ku badutanze kuhashika, dufate nk'abanyamerika babirabure bagiye nk'aba esclave, kubera iki badutwara nk'aba esclave tukemera, barabo bakaza bakiyorera abantu bagatwara comme ça. What's wrong? Wiyumvire deep, ntugarukire ku ara surface. Ivyo nvuga kuri surface bituma vyerekana ko kubenge ntabwenge buke dufise. Ija deep gose, kubera ko twego barabaza kudutwara akajana iwabo, abazungu bakajana bashaka, kuko tutaresista, ko twagwanye, ko tutihagaze ko. You see? Ariko ngumye kuri ico kintu nyene, uravye birabo rero bari mu bihugu byo hanze, duhereye ku banyamerika nyene, usanga ahantu baba za Baltimore, za Chicago, arakajagari gusa, birigwa bararasana, birigwa baranyura umogi. Nta famille ushobora gusanga iki hari ubu babonye umuntu umugore n'umugabo bahagararanye w'umwirabure n'abana babiri, bavuga ati wow, ni miracle. Usanga aba single mothers benshi, abagabo baba thugs, birigwa babanyura umogi barasana, bafungwa mu busho. Encore une fois, nuvuga ngo ni racisme n'ibiki, hari ikintu inherently wrong with us. Anashaka kitirigaringa racisme, kubera racisme yugiye bakabona nta kintu maze barakudiscrimina bien sûr. Ajituma nk'abanyafrika bamwe batadiscriminated kubera bagenda bafise ubwenge, nk'abanigerian baciye ubwenge cyane, cyangwa abakenya bakashika bakora ubuzi nk'ubw'abandi, usanga bari Harvard, bari n'ahandi atamuntu abigirwa kure. Hari n'umurundi muraza ari Massachusetts ujya professeur Honse de Kumana, nako abayeho comfortable, ntabwo arimo bariko bararasana muri hood. N'abandi benshi n'abirabure bahavukiye turabazi ba Denzel Washington. Ariko generalement abirabure usanga no muri Amerika ahantu babayeho nabi cyane. Je sindajayo physiquement,
ndi San Francisco narageze kuvuga nti bo iyi weekend reka nje kuraba hari ahantu abirabure baba ujabutse ikiraro bita Oakland. Ndavuga nti bo guys je ino weekend nja Oakland. Ati no baranyankira kubera iki munyankira? Ati no d'abord waje kuri tike ya company no kuvuga ugize iyi probleme natwe twobabara kukubura uri umukozi mwiza w'iwacu nta kuntu twokura ngugiye Oakland urumva. Donc na hantu nyabagendwa si nyabagendwa aho hantu kandi ari muri leta zunze ubumwe za Amerika ari parti ya San Francisco urumva. Ariko nivyo mubona mu mamuvi nivyo mva mu makuru bijya vuga ngo George Floyd baramwishe burya nawe ngo yari umuntu w'umubandi ariko ndi ruhande yiwe n'abandi batishwe usanga bariko barica nabo nyene muri village. Oh, you got him, catch him. Donc usanga arakajagari gusa ahantu abirabure turi vyaratunaniye nta kintu dushoboye. Mbo ugiye kuraba dufate no mu bihugu twagiye tujamo inyuma yaho bono vuga ho ntumbereye nta birabure mbona bakora amadega menshi muga nuko ngira ngo ari bakeyi kuko je ndibuka muri ntuzeye muri Melbourne muri Australia barigeze kuba donc muri Australia Melbourne harigeze kuba akajagari gategwa n'abantu b'abagangistera Sudanese bagiye bakigwa nk'impunzi muri binyene vya resettlement. Hanyuma bo kenshi iyo bashitse n'abirabanye ndetse ubunebwe inherent. Oh no mfite kumwe n'umwa naikuno n'umwana ari ikindi. Donc babashitseyo sinzi ko ari ubunebwe sinzi n'ibiki kuko ibihugu baba bafise amaprograme menshi ya education ku buntu ushobora kwiga ku buntu ushobora ubuzi buba buhari bwinshi ariko ugasanga abandi n'ibinebwe twicaye muhira ku ma benefice hanyuma kubera bavuga ngo in idle mind is devil's workshop. Donc rwazivete ferovis bakaca batangura kuja mu vy'amatabi vy'urumogi ibintu nk'ivyo. This way, where you going? Donc ugasanga abantu bari kwanywa mu rumogi noneho bicavamo abagangster ico gihe bari bagisibije. Bo kumbura ngira mu Iburayi ariko no muri England muri UK naho harimo abirabure benshi. Hello. Usanga ari mu kajagari nyene kubera abirabure usanga ahantu babaye ari mu kajagari. Bo kumbura bari za Birmingham bombwira ugashirako kandi ubwoko bumwe bw'abarabu basanga ari abantu bari ridicule aho babanye. Bo Sweden niko kuko yahora ari paradiso mugabo ubu bashizemwo abarabu n'abirabure bacatangura kugwana ngo ni mu kajagari. You are polluting, young boy. No. Donc ahantu harabirabure nuko haba hameze usanga ari akajagari isi era. Bo sinzi we aho uherereye ariko cyo nakubwira nuko ahantu abirabure turi en grande quantité no kuvuga muri Afrika muri Amerika no mu bice bimwe vya United Kingdom UK cyangwa mu Bwongereza usanga musanzwe atakigenda. Je ne sais pas sinzi kandi abo barabirabure bagiye kera cyane nk'abagiye kuri mu gihe cya esclavagisme abirabure bavuye muri za Caribbean bose ufa kuba gusa ari umuntu w'uruko bagwira burusanga ahantu turiko tuvyura induru turiko dukora ivyaha turiko tunywa imogi turiko tusambagura ibintu je novuga ko biteye isoni. Niho ucabaza none kazuza kacu kari hehe bantu bibanagiye mumbwire kuko uko je ndabibona nko muri Afrika hoho
urabona na Tanzania aho iri stable ko batanguye gucanamo bo kandi nta kuntu hogira stabilité itarimo justice burya yukuzwa y'ahantu hatariho justice hari ibintu byo kunyanganya abantu hari ibintu by'ubusuma vya corruption bitebuke biratekuruka bo je ne sais pas sinzi solution ndazi nta solution mufise mujya kuvuga ngo ona abazungu ko muri ubikora vuga cause ikibitera baje ko abazungu mugaje niyo novuga ko ari consequence kubera iki kubera ko abazungu bataza kudomina China kubera aba China basanzwe bafise ingufu zabo bisangije ntushobora kuza kubadomina you see bon je ne sais pas inicho ndashaka kuvuga ntihagiye gusa umuntu azana za vyazunda vya colonisation n'ibiki wowe arakansubiza inyuma kandi kuko nshaka kubaza nivyo ndashaka kubaza kubera iki twemera ko tuba coloniser pourquoi okay uvuga ngo baraduhenda ntuve kandi ko baduhenda kubera iki baduhenda pourquoi hari umuntu urumva yavuye muri Kenya canke muri Congo akagenda mu Bubiligi akagenda muri Scotland agahenda aba Scottish canke ababirigi ngo ni mutemane mvuye muri Kenya bazaniye je ne sais pas inzahabu canke coltan no it doesn't happen so ico rero umva ico cerekana ko turi aba dufise bwo gito burengeye ko dushobora guhendwa nk'abana voilà nico nashaka kuvuga ndazi ko atanyisho gifise mugira umunsi mwiza zosubira